Bakunzi ba Isaac TV. Unomusi special cyo tungire surprise Joma Jux unomusi murabizi ko. Pako hasi. Nayo sasa. Wewe. Haya, maji ndo yale. Niko make chumba. Sana wala maranda kewa yara muhamba Neko mayi mugo. Ndose nazije muri Chine jewe nuru hamwe ndarutira homo naramaze kubona wowe nta kindi kintu kiri mu muti wawe uretse gusohoka no kugana mu birori n'abagenzi biwawe uri umugabo w'imbwa je namwe nkishano imisozi ndagusabye amahera ntawe ufise no gisize kigabe ngene kimeze jewe ego pe Sishaka kumana nawe Isaac TV. Oh. Ndabaramukije zangorane tumazemo imyaka myinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura twazitoreye umuti turi agence immobilière Buja Connection nifuza amazu yo gupanga nifuza amazu yo kugura canke kugurisha nifuza amaparcelle yo kugura canke kugurisha nifuza amameza de passage ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara ca Bujumbura agence immobilière Buja Connection turi hano ku bwanyu turabibafashamo dukorera mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri Galerie La Perle, bureau numéro 19. Dukorera no kumbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram. Ni Buja Connection. Canke murashobora kutwakura kuri numero 71 000 257. Nasubiramwo 71 00 257. Agence immobilière turabahaye ikaze. Bakunzi ba Isaac TV. Unomusi special cyo tungire surprise Joma Jux unomusi murabizi ko. Unomusi taragize gahe unomusi taragize 25 unomusi tariki 25 unomusi wa mavuka wa Jux kameraman wa Isaac TV social TV surprise ni Sara. Ujya rero ndabateri kuri azi yuko tugira tugende cheka tugende rero fresh none akare tuzosika pana nini hapa sasa vile vigavi hizi mikro kubera maji kubera maji kabisa kubera maji wakisha sandi nani Pako hasi. Hii nayo sasa. Wewe sasa hiyo. Hii nayo. Aingie za uwani. Anajua kwako kimya. Manzo rindire. Mfatira nkuko jemere nkuwinjira kubera ko je Waje kwa sasa. Aragenda kazi. Maji ndo yale. Niko make chumba. Ari muri kichumba. Dapa.
Shirako. Wow, nice. Wanataka kumusu aheze azari fresh. Shirako. Shiramo yandi mazi. Vatira ukutu mwoze. Juma Jugusi. Yondoresho ya kidumu nini? Uja leo yali asiku hazosoka mu nzu. Juma Jugusi. Juma Jugusi. Uko bien? Baba. Suyoni haba ilikuwa boga. Suyoni haba. Aiko beba. Juma ukijia hinga. Bila kushayo tala menya leo. Sitakugira umusino verse kuvuke. Wima uja. Na muko. Ndaje na Isaac. Mukundira yaganze nyine fresh. Urumwana mwiza wawe, umwana mwiza. Juma bugamburuka mwana, bugamburuka. Mwiza. Nyama. Ngoro mishi tatoka. Rero waranyogeje bazakora bazo shikiro. Agasabuni wawe. Bona. Gosho. Chamuraba paya ndakurahiye. Wewe unaambia utatoka. Nenda kufashe. Agasabuni mwana yo. Mimi Juma naambia atatoka. Shaki dumira hawa. Kama simu wangi ndo wanasa. Oge mwana. Ndio musala abute. Ndio musala special kwa Juma Jux. Ujabu pote muhere. Wow. Unaona leo ngana. Kutoa imaku. Naona Isaac Classic akora música kwa amazi na ari na manager wa ihuriro TV Bibiro Comedy Juma Jux happy birthday Juma Jux behind the camera Juma Jux no musi ni Star Boy behind the camera Oh, Juma wewe. Mimi vera utapeleka kuacha nikasema kama utatoka ni Bwana leo. Uletea shaka. Aureka shaka. Ha? Unakuwa kisa. Ahero wote nani. Pamoja ni leo kumureka fata keka pamoja ni Joyeux anniversaire. Joyeux sana chaki mchokwa. Chaki bora chokwa zakiri. Cha Azam TV. Yale iki kijoshe kubiguri. Ndaikurira Milioni 5. Niya kunanira ndaikurira. Wangere yuzuye. Ndi mu cameraman wanyu mani yo siwe.
Mbesere cameraman iraje. Baka kaporo. Bana Congo. Uroho wewe. Oya. Voilà. Sindayibona. Cameraman sindayibona. Alifata camera please. Fata kamera umusore azakuzana ibintu bitabona. Yavi Umusore azakudufatira ibintu bitabona. irabishino. Abatuze byubeshira irabe neza. Please. Era abajuma jokes. Wayibonye Happy GD. Happy BD. Nona Happy birthday Juma Jokes. Wayibonye? Juma. Ya Unaambia utatoka nikasema utatoka hapo ni bie sababu kukubana wewe tunaanza kufuatisha maboko wewe na uli kutijanura gakizi. Aone mbona ngombe kama tapoke. Ati sio wasikala. Jua. Sasa kama utasema fly. Oya brema. Ndio tunasema brema. Wakia sasa ni bado stroke ya. Yote mzee wako kaka muhira. Yo. Ewa gandira muhira Mbega wewe Juma. Ndazi yuko ngaha ugiye mu cyamwira adakoba burya nabwo bajya nk'ubugiye birasha bizatubafasha gusanga bacu Mati oya gashire ko sha igabura kwira irabe neza ngiyi iyo ni yenyewe bayita HBD bana iyi Emilio iyi ni Emilio Sekwa Juma azimijwe itagiye ntacyo ni kazimijuri tagiye muzane byari bikorero ntacyo agasanga genda uzana ka frusheti n'ikiyeko nyaruka unatia kuingia basi hivyo bwana basi baragera ega bote batanda fasi ngaho baba kiri abandi isi Juma sitatoka nyumbani leo Hamisi poa wewe bakia nyumbani Ashmati toka Yasamire. Voilà. Eka ibintu by'abazungu yo bimi. Kama tatana. N'imvura yatangiye nyarutsa mwana yavutse ibihe byiza yavutse twegera ino ako bakitaga special yego ako bakitaga special chaki kibiriti kiri he hari n'ikindi bari bazanye Leo kuna kibwa bisate wewe. Unafise kimwe cha bife. tuyige uvuke kandi n'ejo uzongera uvuke utazoka mu urabona fresher zigato kandi wavuse neza ngo rero utatoka mu nyumba tukasema wavuze nava mu nzu wavuze nava mu nzu yego haya wavuze neza vraiment Jemre buri nuze yikozera kidumu oya konsera hari tubibara twagiye ta sasa ubu bose sikawaka wacha kwanza principal kwanza wow wakagi kwa nini estetike tu sasa hivi nakumba wewe wacha hiyo ripua hiyo bomu bam zake mlango kwa sawa wewe hapo polisi uhatrawe Biramuraniye drago kiramubanye ingwangwa Asha ibintu byo kujugumira bireke jugumira byihoze kwanza ibintu bya jugumira juju ni jugumira juju wewe unaniambia utatoka nyumbani nikasema Juma sema usitoke nyumbani utakuja kama tatu twende kuangalia konsera ya Kidumu wewe bakia nyumbani wewe bakia nyumbani kabisa uboro kumena cyo umaze ubora cyo umaze reka burasho kwa oya bureke ini buji wakizatara umusanzu bakizbasanga nuki waza washa kona si buji aho yo abishaisha achana nabyo siaka ya mbugitiri biko hapo Juma necha konsera ya Kidumu sasa ndo hii ewa jameni mujongee pale mvua hapo njoo hapa Na viatu.
Vu. Yego umunsi ni gwiwe. Juma yini ngo ko takuwa. Niyo mike ivuye. Mike twara de mike atwigeza gusi. Ni kwa mumvura nawe. Kuri behind the camera. Mbeje bacha bavuga gute? Nizo Pro. Bo mukatisha bazi uri se wesi murekana n'amabushi. Amabushi tora. Wewe nize umukoza yafashe fresh. Nachaba, ega nacuba ni. Ugura tetemeka. Ariko aratetema. Oya nacuba. Acha tetema ni buji. Oya muhaikate kwanza. We Isiaka. Nza niyumvira ndai kugira tuma ngo yo. Niko nayonja. Kidiba kireka na kirashtuka. Wewe kwa usada kesi. Nase kuja kugira n'abari. Asuma tora na mabushi. Gende tori. Tupa yo. Ega nacuba. Kuramuri uruboro nga akatwega. Muhe. Tupe kwanza nikule. No cut. Muhakate. Muzenye yawe. Akira. Yatuzinje niyo mpamvu niko ndayingira kuno. Ikate. Yatuzinje niyo mpamvu tutotaza. Ikate kabisa. Oya fashe neza rugira ikibazo. Juma Juxi. Attention, nous du bobo. Na yubo. Ataweza ngo ipendeze. Ona. Hapa image mimi nishaishika. Acha chini sio obligatoire uzika gacha. Juma Juxi, Juma nazi kukata gato mundabiri ari. Kiramubanye ngwango. Mundabiri nazi kukata gato Juma. Ariko aratetema. Tetema kama unatetema. Hazira kwa bosi wawe ndio twera ko twebwe. Nene fourchette. None kwa kase gato. Jenda. Noja kume gato. Shabu ibiki ibo. Awera. Muhe gato. Muhe gato. Nakongera ama. Nazi no guterura gato ndabi. Juma Jugusi. Ewe. Cheko rungine. Una jambo. Bisha hii. Ako kana kuriwa wewe. Ujuma. Kawapi? Mutanipa kikubwa man. Iza niyo yose ndayimia. Navuga no muronga. Chagwagira kuri ari fair. Juma Jugusi. Ugo runtu. Oya wewe wahereza. Turabona umuntu zinanye bashe. Oya je nawe meza ipetete ni bari ya Isaki. Mwana arakamira. Starboy. Urigisiga. Ni mvubu. Abantu bubu rero narasi batanga nawe. Nari jonje. Ojo tujagwagira kuri Mama misi. Ingo tore. Ife y'abandi gamara. Isaki nasho. Oya arahereza. Ugora umugose. Oya warandusha. Oya zini. Ona kuramwe akakana ntihagire umuntu kica. Wewe ruri kuri kamera. Oya akakantu kashobora kwica umuntu. Waja hiyo rero. Abo bahe duto ntibahave bagwa dabari. Mutamizi kionyene ndio sawa. Igari pelo kutamira. Yo na ichirika tamira. Unataka kunywa? Mko muri gishisoni kutamira. Ashimati nawe. Yo, wewe ushakumwicho. Wow, it's nice. Fungura na. Oya kwanza urara kubwa. Dame kwanza. Kutamira. Oya ndamutamika. Ni anife yitangaraganyishe. Weka tirugukwira nimushaka rwose ndarukutamika.
Ukizigomeka mikro tuvugane na Juma ibintu bibiri bitatu. Tumudeda avuze kwanza. Reka mbanza ahubwo ndayikupe. Umusibo waje kichunga. Kumaria wapi? Wewe kibazo cha mbere namaze Juma Jugusi. Maza kuraba ndibore yane bakubona neza mu maso. cyari kirangije Ndio kiramuje. Ega niki nani wewe gusa. Kwa Juma we. Erega Juma, tutakubwira yuko mama wawe ganari hafi. Ivuga rero tukubwira ubwira abibone. kandi ibintu mugize mama bimenye. Mama yashagira cyakwana. Umva rero, ikibazo cya mbere. Mama wawe naniga ari. Majai. Muhinga. Atari babizi Juma n'umunyamuhinga. Abanyamuhinga abakindi biza ariko cyuberwa mani. Fondo tinge yakaga. Okay, sawa. Akabazo utubazo tutandukanye. Wari surprise yakiriye gute? Ni kantu gato juste kaka geste ariko bashaka nyine bakore nyine mu buryo butunguranye ukuntu wakakiriye gute. Ibintu nakona intangiza kugira ndabikwebe. Gusi wose sinega byo muhira. Ngaho birangiye bibaye. Ndamuraka. Gusa nyine ndabinyeretse urukundo. Binyeretse urukundo ubwa mbere nimbaye. Ari umwana bakora kuri no mwanya agacaye agati. Cuma n'ukumenya ritunda cyane. Ndikumeze. Cyangwa ushavuye umeze gute ujye umeze gute. Je n'abesha kuzo bari active byarancanga Juma. Ndarayoberwa yagenda yoberwa yashavuye niko abayimereye. Ushavuye umeze gute ujye umeze gute. Yewe iyo nshavuye ndakampama. Sangari wa. Ndakampama kwe. Yenge rero nawe urabyibwira mu mahinga. Gusa sinkunda kuvuga. Okay, Juma Jux akujimya kingahe? Myaka ni 40 Bora mwashiria. Acha kuvuka. La wibuka? Oh yeah, je ari umuntu yanyiriye akavuga ko kwijije 20. Ngoba muri 2000 Yeah! Mudemi. Ouais. Voilà, ils ont des esthétiques à birthday. Oh yeah. Nanje nabizanye, reka sije nabizanye. Imyaka 20 ndayirenza. Ndayirenza. Telefone mama. Yego umtelefone. Tu telefone? Exactement gusa sinibuka ngo ni 20 ningahe. Yeah. Ariko ni muri 20. 20 3 40. Okay sawa. Juma Jux, wewe ndio usio kubaza. Waganze Namubaza kwanza. Juma Jux yavutse saa. Wavutse saa ngapi wewe? Jewe. Jewe naputse. Gusa zikoze kuja koma ninga zaki. Wewe. Ega n'umusi wawe, n'umusi wawe. Wewe jisa ntayo nzisha. Okay. Sana yonzi. Wavukiye amajyane neza nani? Jewe navukiye ni hehe mani. Ibitaro byaye. Doifa. Yavukiye muri iyo myaka y'ubujyane. Je navukiye kwa muganga. Amajyane ibitaro. Murabe ngaha kugira umenye ko yavukiye kwa muganga. Aba bacabira abahe. Kumukondo. Kumukondo. Dutare kumukondo dra. Bera Juma nanda mubaza ikibazo. Mukuzige bakwibaruka. Watanguje umutwe cyangwa amaguru. Kunda kesi. Nene batangaza byo mutima. Wewe nyishura. None. Nene bakaje nuko abandi baza. Baza gute? Je nivyo ntazi. Ndabona nabibonye. Je naje ikindi kibazo. Juma Jux bafise umukuzi iyo bamaze kumubwira ati happy birthday. Ari ndabara by'umukunzi. Bizakumenya. Uno munsi Juma nitubesha kandi tinyimana. Kirazi ko uri umusenzi mwiza cyane kandi ubaha Imana yawe. Cyangwa uri mu mbere yakuwishinze happy birthday. Ijya 00. Post ya mbere kandi kurangari yani. Jewe genda kuri stati wanje cumubona. Cumubona. Stati ya. Stati kibazo. Natrara. Tugire ninde mutugire. Abakunzi baza ati bini bazi stati ya. Ijaga uba yarinda. Turayishira muri NC. Oh yareka nanse. Oh ya. Yitwa Shari. Shari. Okay sawa. None wisanze Juma. Mama namaze kuvugana mu gatondo kuko ejo mwaravuganye ati mama uno musi navutse iki mama nta musi tutavugana
yakuwishinze kuko no mu guharura ibintu by'imyaka byo birangora niwe kenshi ntamwaka ntamubaza burya nyinshi imyaka ingahe ndamubaza ntibirashika Juma ukibagira amatariki yawe yo kuvuka ndagucanga niyo gabaye ati mbega itariki zingahe itariki je sindi nkawe oya je ndazibagira prem urabizi singahe no musi itariki zingahe 25 umwaka oya mwaka yase kuvuga umwaka man nta demi musore nkande ahagaze neza igiharogereza gituma nacunze ngotomaza mama okay sawa Juma reka dushimire rero ibitegure genda woge utegure neza gafije muri arena ngira nje ariko mwari mwampenze oya programme muri arena yacariyo ndagende kwa kidumu na kigingi badutwenze hajya ni after birthday asha ingufate kamera yawe no musagira imico Como tava de gituma bagisigize na Juma. Mbere yagize ikintu witwa Ndayishimiye. Nawe impamvu bakwise ndayishimiye. Ndayishimiye ryaje gute? Ndayishimiye cyane kwibaza mama. Sawa. Iryo Juma. Ni kwera navuze kuri uyu munsi nyene. Wanyeko. Umunsi wa gatanu. Umunsi wa Juma. Juma. Okay. Umunsi rero sibagufatira mu izina ryawe. Okay, so mu myaka umaze waravutse wase kuvuga imyaka yawe sawa ntacyo si okay ariko cyaka tumenye ikintu cyakubaye ko kiragutsitaza Juma cyari giki wibuka mu myaka yose ikintu nk'igi cyagutsitaje uvuga ati gapre karabana bibaza nk'icyo ndamwinda kwisha urugiye ngombaje abandi je nta kintu kindaronka kinsitaza burya aho ndogreta vuga nirarogreta kuvuga sha nkarogreta nyene yo mumenya oya kibasi cyakuryoheye muri iyo myaka yose umaze urinzi cyanyoheye wibuka cyanyoheye heruka kuba naho kumutsinda diplome nanarabikaniye kandi amatwa asumira Juma ngo wowe urigero dubu ntiwadubuye ku ishuri Tenize dessinateur projecteur. Urayizi wewe. Dessinateur projecteur. Jo kudesina amazu amapla ibikino sivyo. Kana kongore. Yanyogere. Umba zimzira uri umwengineer. Ubu munaruzi kiraka ati Juma shaka ahubwo bakunzi bayiza active. Muze murankoma kwe. Oya oche bakati. Ne gucapa. Gucapa. Uze guhagarikira nka chantier inzu. Ushobora guhagarikira chantier ni chantier. Sawa. Uramo chantier. Zatubara kuri muzi. Chantier. Uri murovyi amubwira ikigo cyo kwishuri. Ntachatsi. Bareka zirize kena nga. Bize kureta bise bimwe yari no fear. Oya mwe ngarapfuye nawe ngapfuye rumwe. None urugato ruziga ireba rumwanyagura wenyine. Ariko rero ruraryoshe. Uyize ibintu by'amazi. Ushaka amenye umuntu yaguziga ni nuyo umusore. Uwo itaryoshe. Mwana mahera wa yapo. Okay, so nice. Yari Isaac TV, so twako naka surprise gato twagiriye Juma Jux kugira juste umunsi we mavuka naka geste gusa twakoze kugira gusa tumugire azi imisi bari misi ko. Yarazi umunsi kwari konje. Reka ujya. Sibe nambye ko aturiye kugira turaza kumutora kandi twaje kumutora bazize no musiga bitumusiga so nice ibyo byose byagenda neza rero urabona twaje n'umuduga twawutaye hari ago Juma niba twibare televiziyo turakumena buranda kese ko utaye hari rero ibyo byose byamizigenze neza mama Juma si hari mwavyumvise bege murabana bangaye Juma turabana murabana chenda n'umunani waraje kumuherereza kandi amakuru adusumira ari umuntu bavukana nawe avutse no tariki zamda kwepa kandi abanga zamda kwepa arafise mushiki wiwe wangu bavukiye umunsi umwe yasukiye amazi hajya ni nkurira
ni mutoyi wanje plito. Okay. Bakuzi baza TV rero radire ndeza kubereka ndeza kumufilima tabizi kandi ndari mubwiye agabi gusuno munsi ndeza kumufilima tabizi ndari naza kwigira muri arena wewe. Ye kwigira amataba. Kose ya Emily. Merci beaucoup rero. Merci Ali yabishije neza cyane kuri Ashali TV. Ashali TV nawe niragize muri harabira badufashe. So mugire subscribe kuri Ashali TV ni televiziyo nyene ya Ali. Mwamubonye bya Ali rero ibyo mutari muzi ni mukuru wa Juma Jokes. Tari kumwe na Star Boy. Yagize neza. Nari kumwe na Mzee Baba manager wa Euro TV. Uwe turamana muri numufero wa bien. Okay, merci beaucoup rero mugire subscribe na share. Bye. Isaac TV. Oh.